reka ndakware umutima uguwe neza, umutima uhaze n'ibindi bigenda neza. Ucete ca gatatu Yohana yanditse avuga ngo ndakwifuriza kumererwa neza nk'uko ubugingo bwawe bumerewe neza, nk'uko umutima umerewe neza. Ndakwifurije guhazwa umukunzi. Twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro c'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga mu gitabo ca Zaburi ya 63 umurongo wa 5. Zaburi ya 63 umurongo wa 5 handitse ngo umutima wanje uzohazwa nkuriye umusokoro n'ibinure, akanwa kanje kazogushimisha iminwa inezerewe. Mukunzi uriko uradukurikira, nkundira ndakware ngo wewe wahisemo kurondera mu nyonga y'Imana, gufata umwanya wo kwiga ijambo, gusenga Imana nayo mu ijambo ryayo irakware ngo umutima uzohazwa. Ntuzohazwa ibisanzwe, uzohazwa nk'umuntu yariye umusokoro n'ibinure. Yego ndazi ko hariho atakunda ibinure, adakunda umusokoro, mugabo numva ngo n'umuntu yariye neza. Umutima uzohazwa. Reka ndakware umutima uguwe neza, umutima uhaze n'ibindi bigenda neza. Ucete ca gatatu Yohana yanditse avuga ngo ndakwifuriza kumererwa neza nk'uko ubugingo bwawe bumerewe neza, nk'uko umutima umerewe neza. Ndakwifurije guhazwa umutima. Uhagijwe umutima narafise icakora, aravuga ngo umutima wanje uzohazwa, akanwa kanje kazogushimisha iminwa inezerewe. Wowe uhagijwe nawe uvyerekana mu gushima. Ibi vyose uze gusoma iyo Zaburi iraryoshe, birekana ingene azozinduka akararondera mu nyonga uhoraho, mu nyonga z'uhoraho. Naho ari mu gihugu kicumye, ari ahantu hagowe, aravuga ngo nzokurondera. Akavuga rero ivyiza azobona n'igituma murondera, kandi akavuga n'intsinzi azoronka iyo arondeye umunyonga z'uhoraho ukamushira hejuru. Narazi ingene akugwanira, akakwereka n'ingene ibintu bitunganya bikaja ku rutonde. Uragahezagirwa n'Imana aguhamagaye. Uhazwe mu mutima, uhazwe mu vyiyumviro, uhazwe mu bwenge, uhazwe mu mubiri, uhazwe mu nkomezi, uhazwe muri vyose. Imana iguhezagire wewe n'abawe n'ivyawe. Urakoze kudutega yombi.